Hello bantu b'Imana ndabaramukiye cyane sangwa amahoro amagara meza n'amafaranga niyo mbishanye mu muhungu wanyu ashe no munsi gasi sinzi abantu bambwiye ngo ni bari bwa muri mikoti na rimwe muri ikoti muri ndazambara gusa si cyane ariko ni nuko no munsi ndabyeretse sindashaka ko karuvati ariko ndaza kwishirako ono munsi I have marriage today. I become married. Evan, uyu munsi ni mariage yanje. Okay, let's talk. Let's enjoy. Inshibuka ingene nabaho. Igihe ntari bwamumenye. Ibihe bibi nanyuzemwo. Igihe tutari bwamenye. Urukundo rwiwe rwuzuye rwampaye ikibanza nkwiriye umutima wiwuterera mu wanje nka buri mpema nyigiye kure yo bagenzi izenye Imana aryohewe today savuye gute jeni twandayisenga ubu tugiye kurema abana isenga fashanije n'Imana fashanije n'uyu muntu uni ndayisenga undi cyane y'amahoro amagara meza dukunda kuvuga aca yongera kama amafaranga yo kubiryosha ayaya izina ry'Imana umunsi amahoro menshi twumure ndagiyemwo abantu mwatubaye hafi ikomera amashi n'abandi n'amarene hagiye yikomera amashi cyapare kiri imbere nikitubona yavuye ko neje cyapare ariko n'umugabo munini none ikigabo kinini wala nuko je inshuti mwatubaye hafi weza gigwe y'amahoro amagara meza n'amafaranga no kuri bibasage Les amis, sangwa amahoro amagara meza n'amafaranga nize ko meze neza nanjye ndi bien sana eko bagenzi zimwe mu ntambwe burya abantu dukunze gutera hariho no kwiyubaka mu miryango rero nayishinze uwanje nayishinze urugo byimva mutima reka nshimire cyane abantu batubaye hafi harabadufashije mu bikorwa bitandukanye kandi bagenzi hari nabo tutari bwahura amaso ku yandi ariko byatumye duhura uwo munsi hari nabipfuje kubashika kumbure bikanga kubera bamwe bari kure abandi bafatiriwe n'udukogwa rero ariko mwese mumve ko tubashimira natanguye urugendo rwo kuba umugabo ndi kumwe n'umukunzi wanje hano twari kumwe mbwa gusa ntibiri ngoma kumuzana kuri video ko je ndahari kuko ndahamenyereye kandi ari naho nkorera sivyo bagenzi ariko mwumve ko ndabashimira gose kuri support zanyu kuko mwatubaye hafi cyane gose ibizigaye navyo tugiye kubandanya kwigishanya mbwa kimwe mu ntambwe ziterambere iki cyo gushinga imiryango naco kirimo sinzi abakunze kubivuga ngo urega Imana ihezagira babiri sinzi n'abandi bavuze ati kora urutonde rw'abagwiza tunga canke abantu batembere ku isi urabe ko hari umuntu usanga tubatse arimo nimba tubatse ashobora kuba ari mu divorce mbwa yaravyigeze kamera ba Jeff Bezos bande bajya abanyamerika baravyigeze
barafise imiryango barafise abana barafise abakomoka ko barafise abo bazosigarana ibintu kimwe mu bwoba bwawe urabumfata naho nibaza nti none nk'ubu nopfa eske ibintu byose nakoze ufate nawe bitoba biraba byinshi bizoba bihonye nyine complètement sinzoronka ubisigarana ubwo bwoba sinzi nimba bwafashije yo gusa abandi butarabafata ariko wiyumvira neza nawe ubwo gufata vraiment kuko nka twe usanga twarubasa ama social media umuntu aba yibaza ati none mbaye ntakiriho eske bizoca bipfa burundu bashobora no kuba waragize akantu none gafise rentabilité kibaza ati none je kubona ubuzima butagira garanti mbego umunsi noba ntagihari ninde ushobora gusigarana ivyo na rondeye cyangwe ninde ushobora kubandanya aho naringejeje so ubwo barenda ko abantu benshi bakunze kubugira ariko kandi burya n'ubwo buri positive hari ubwo buri negative n'uburi positive ariko je nemeza ko ubwo buri positive cyane ku buryo umuntu aca yikosora abishira ku murongo nahoze nibaza nti ni kubera iki mbega ikindi kintu nanye no munsi nshobora kuba ngira ntangure kuyiga ko ni step y'ubuzima n'ingazi ni step y'ubuzima ngeze ko nitangura kwiyumvira nti mbega n'ubuhe buryo bwiza bwo kurera umwana ku buryo ashobora kuza ari strong akora ibirenze ibyo wakoze akazana kumbure n'imikenyuro n'ubundi bumenyi runaka buba bukenewe kugira ngo abandanye sinzi ari ikintu cyitwa tuvuga nko mu Gifaransa empire familial de la richesse hamwe umuntu yubaka ikintu kizobandanya n'inyuma y'imyaka sinzi ko mubona ba Rockefeller muri Amerika n'abandi usanga barubatse ibintu bikomakomeye muri Afrika ubu kibaza ni kubiri hari abantu bagiye bakomera mu by'ubutunzi n'uno munsi bakomeye mugabo basanga abana babo ibyo navyo barimo donc y'abantu buzima ubiyase ibyo bintu bishabijana so ubwo rero sinzi ko abandi butabatera mugaje mu ndabwibaza ko cyane nkibaza kubera ko ivyo bintu tutobikindura training abana bacu tubigishe kubona kure tubigishe kumure no gukora ibintu birambye bishobora gutwara imyaka myinshi so ivyo rero ndavyibaza kandi nkizera ko umuntu wese ashobora kuvyibaza so nuko rero je ndabashimiye bose no munsi nayifashe no video kugira ngo ndabashimire nshimira abo batubaye hafi umva twaduretse bira mariage kuri cyane kuri Agaciro Media ndakeka muraheruka kubona ko atama video mashasha cyane hari ariko this time I come back agarutse tuje kuzibakorera nuko mudukurikirane kuri izi mbuga aba kuri Agaciro Media ko humuzo habona ama interview meshi y'abantu batandukanye ashaka kukugura amaso mu buryo bw'iterambere ariko kuri no chaîne ya Omdi Shanyuma hoho nahantu ndabasangiza ivyiyumviro n'ama experience amwamwe yanje ama opportunity runaka manabonye mbona ko yofasha bene wacu b'abarundi nkaheza nkabasangiza nuko rero nize ko mwagize mbere subscribe kugira ngo tumujyango munini suko ndabakunda cyane naho buta duhurire mu yandi ma video bye bye.